Inshuti bagenzi mukurikirana radio televiziyo Agakiza turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Turiko twiga indongo zo kuvuga Bibiliya. Uno munsi tugeze ku munsi wa gatatu itariki 5 Munyonyo 2019. Tuza kwiga ikigwa citwa ngo ugusoma no gusobanura ijambo. Jewe ubwanje nitwa Manirakiza Lieve. Tuza kwigishwa kino cigwa na mwene data Eric. Mwibuke yuko turiko twiga ikigwa ca gatandatu kivuga ngo ugusoma ijambo. Ejo hahise twarabonye ikigwa cyavuga gusomerwa no kumviriza ibyagezwe. Aho twabonye ko abantu bari bafite umwete wo kumva inyigisho zitangwa kuva mu gitondo gushika ku mugoroba. None umunsi akurikiriki ugusoma no gusobanura ijambo. Byagenze gute? Ni Eric agomba dufashe kugira ngo adutahuze ingene byagenze n'icyo umwanditsi yavuze mu kino kigo. Dusenge mu izina rya Yesu. Amen. Turagushimiye mwami Yesu, mwami w'isi yose, izina ryawe rihabwe icubahiro. Amen. Turakwinginze ngo tuyobore mu kino cigwa. Turagusabye ubufasha buva mu ijuru, kandi uko uri budushoboze kutanga kino cigwa aba ariko ushoboze n'abatwumviza kugira ngo batahure ukuri kwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Iki cigwa tugiye kwiga n'urukurikirane rwa kijya cigwa twari twabonye ejo wa kabiri ngo gusomerwa no kumviriza ivyagezwe. Twarabonye ngo Ababisirayeli ababayuda n'ivyukuri muri bo bari bafise inyota yo kumenya ivy'Imana, kandi burya ufise inyota ni warondera amaki, ni warondera amazi, kandi ararondera hari hose mpakagize gute ayaronse. Rero nukuvuga ngo ahantu batubwira ngo ugusoma no gusobanura ijambo, Abisirayeli bamaze kuba batuje mu mitima kandi bafise icipfuzo kidasanzwe mu mitima cyo kugoma gutahura ivy'inzira z'Imana. No kuvuga ngo Ezra nk'umunyabwenge w'ivyanditswe yari yarize ivyanditswe abishishikariye, kandi mwe mu w'Imana akabimurongoramwe akabitahura, kuko impamvu gati yarabitahura nuko byari byaramuhinduye akagira gute akabigenderamo. No kuvuga ngo rero dusomere muri Nehemiya 8 kane udushikanire ku 8 kugira ngo Nehemiya 4 8 kane ushaka ku 8 avuga ngo Ezra uwo munyabwenge w'ivyanditswe yarahagaze ku mutara w'ibiti bubakiye ico gikogwa nyene. Yarahagararanye na Matitiya na Shema na Anaya na Uriya na Hilukiya na Mayaseya. Abo nibo bari buryo bwiwe. Ibumoso bwiwe hari Pedaya na Mishayeli na Malikiya na Hashumu na Hashibadana na Zekariya na Meshulamu. Nuko Ezra azingurura igitabo, abantu bose babona. Nuko yarahagaze ahisumbuye, maze akikizingurura abantu bose bava hasi. Ezra araheza ahimbaza Uhoraho Imana isumba byose. Abantu bose bashira amaboko hejuru bati amen amen. Baraheza barunama bashika hasi imbere y'Uhoraho bubika amaso kwisi. Yosuwa na Nabani na Sherebiya na Yamini na Akubu na Shabetayi na Hodiya na Mayaseya na Kerita na Azariya na Yozabadi na Hanani na Pelaya n'Abalewi. Abo nibo basobanurira abantu ivy'ivyagezwe. Abantu bakaguma aho bari babasomera mu gitabo cy'ivyagezwe vy'Imana mu buryo bwumvikana. Barabibasobanurira kugira ngo batahure ibyo basomewe. Yesu ashimwe. Imana ishimwe cyane. Amen. No kuvuga ngo nkuko twabonye ijambo ry'umutwe rivuga ngo ugusoma no gusobanura ijambo, turabona yuko Ezra nk'umuntu yari yarihaye Imana kugira ngo amenye inzira ziwe, yari yarize ibishoboka byose kugira amenye ukuri, kandi by'ukuri yarakurondeye aragira gute arakuronka. No kuvuga ngo rero igihe Ezra yarahagaze nk'umuherezi agomba gusomera no gusobanurira abantu ivyanditswe, kubera ko yagomba gusoma guhera mu gitondo gushika mu mashoka, igikorwa ari umwe by'ivyukuri cyari kumuruhisha cyane. Nico gituma tubwirwa ngo iburyo byiwe hari hahagaze abagabo 13, mu bundi buryo byiwe hagahagarara abagabo 13. Rero batubwira ngo kubera ko Tora
iyi tora wari umuzingo ngo uremereye cyane, byasaba yuko habaho abantu bo kuza barazingurura kandi bakaza barahanahana mu kugira gute mu gusoma kugira ngo ntihaze kubaho ukuruha cyane, kugira ngo buri muntu wese yaje ngaho aze kugenda agize icyo ahakuye n'abari ngaho baje kumviriza. Ikintu rero tugomba kuzirikana mw'ibi byigwa ni iri jambo rivuga ngo barabasomera kandi baragira gute, barabasobanurira. Ni ukuvuga ngo rero n'iby'ukuri aba bantu barasobanuriwe neza icyo ari cyo ibyagezwe by'iki, ibyagezwe by'Imana, kuko Pawulo atubwira ngo ibyagezwe n'iby'iki, ibyagezwe n'iby'impwemu. Bisobanurwa ngo turashobora gufata ibyagezwe mu buryo bw'umubiri canke se mu buryo bw'iki, by'impwemu. Ariko kenshi iyo dufase ibyagezwe mu buryo bw'umubiri ni hamwe usanga tuvyubaha ku nyugu, hamwe usanga tuvyubaha ku nyuguti, tukabwira abantu ko tuvyubaha ariko tutagira gute mu mitima atabiriyo. Rero aba bantu babisobanuriwe mu buryo bw'iki, bwa mpwemu, baza kubona ngo urukundo nigo rugira gute, urukundo nigo rushitsa ivyagezwe, rwa rukundo rw'Imana rumwe Pawulo avuga ngo ntigwishakira kandi ngo ubwo rukundo rwitangira iki, rwitangira abandi. Rimwe Pawulo atubwira ngo, rimwe Bwana Lieve Pawulo atubwira ngo umuntu ntiyiyumvire ibyo ahubwo yiyumvire ibya mugenzi we. Ibi bintu ubyumva gute? Ati ntukiyumvire ibyawe, yumvire ibya mugenzi wawe. Wumva ibintu umenga birasobanutse, bisa nibigoye kubera ko umutima w'inarije waramaze kuganza ikiremwa muntu. No kuvuga ngo niyo muntu mugenzi bamuririye acamwereka ingorane zo murengera we afise, amwereke yuko bidakunda hari ikintu yagira gute yomufasha. No kuvuga ngo rero Abisirayeli ugiye no kuvuga ngo batubwira yuko bamaze kubyigwa ibi byagezwe n'ivy'ukuri. Tuzoyibona mu cigwa c'imbere cyo kuwa 4, baragize intuntu n'agahinda basanze n'ivy'ukuri, bahora bitondera ibyagezwe mu nyuguti, basanga ntabwo bigeze bavyitondera mu buryo Imana yagomba ko bagira gute bavyitondera. Rero no kuvuga ngo ibi bintu byakozwe ngaha ngo basomeye barasobanurirwa, turashobora kubigeranya n'ibiboneka mu byakozwe nko mu 8:26, 3:8 hamwe havuga iby'inkone y'umunyetiyopiya. Wibuke ngo ijya nkone y'umunyetiyopiya yariko irasoma, hama impwemu w'Imana yobora Filipo ati genda urabujya muntu ugire gute umwigishe. Filipo asanga ariko arasoma, none haraza kumubaza ati ese ubwo ibyo usoma urabyumva? Uyu muntu aza kwicisha bugufata no bitahura gute atawubinsobanura. Rero akagatima n'ivy'ukuri niko abantu b'iki gihe tugize gute muyandi aho kwicisha bugufi dusaba Imana ati ibi bintu ntavyo twumva gira gute bidusobanurire, tuvuga ngo tugize gute turavyumva, birumvikana. Nivyo Kristo acabwira abantu rero ngo kubera ko yuko muri impumyi mugavuga ko mubona muragowe, icyaha cyanyu kigize gute, icyaha cyanyu cyama kubera ko ubwanyu muri impumyi ariko muvuga ko mugize gute, muvuga ko mubona. Ariko rero ikigwa rero tugomba gukura ngaha, hari amajambo adasanzwe batubwiye mw'iki kigwa tugomba gufata nka nkama. Baravuga ngo nk'abahakanye inyigisho za gipagani, turatahura yuko abizera bategerezwa kumenya ijambo ry'Imana ku giti cyabo, kandi ko tudategerezwa kwemera nk'impumyi ijambo ry'umuntu wari we wese kukuri gutangwa na Bibiliya tutaravye igihagararo ciwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Mwebwe mwese mudukurikirana mwumve ngo umuntu wese agomba kwimenyera ijambo ry'Imana ku giti ciwe. Ntabwo tugomba kwama duteze amakiriro ku bantu bagize gute, ku bantu badusobanurira, kuko twibuke ngo Yobu yavuze ngo umuntu iyo akiri mu mubiri, umuntu iyo akiri mu isi abari muki, abari mu ntambara. Tugomba gusobanukirwa yuko bajya badusigurira nabo Satani ashobora kugira gute, arashobora kubavangira. Rero aribo twagize ivyizigiro byacu, aribo twagize abigisha bacu, natwe mve ngo igihe twabagize nk'icitegerezo Satani abaciyemo natwe dusha tugira gute dufata. Ugasanga iyo baguye ayo majambo ahuye n'amajambo ari mu gitabo ibyizigiro bihambaye, ikigwa cya 37 ku rupapuro rw'amajana 25 kubandanya. Hari amajambo avuga yuko ngo Satani ngo ateza abantu guhanga amaso yabo ababishop, abapastori, abasobanura iby'iyobokamana, abapatiri, abashehe, ngo iyo abantu ngo bashize amaso kuri abo barongozi b'idini, ngo amaso baba bahaye Kristo umugongo, ngo maze Satani ngiyo ashoboye kugwisha abo b'imbere aba yikwegeye ko abantu nyamwinshi. Kandi bakavuga ko bakerekana ko Satani ngo afise umugambi n'intumbero
ryo kugenzura no kuja hejuru y'isi ya gikristo kugira ngo abishike ko nizo ntumbero gukura abantu amaso kuri Kristo bakayashira ku bantu. Nico gituma rero twotumira abantu n'ivy'ukuri kugira umwete wo kwiga ijambo ry'Imana ku giti cabo kugira ngo bamenye imishikirano bo nyine hagati bafitaniye n'iki. Mu yandi majambo bakagira ukwizera bihariye ku giti cabo ku buryo naho abandi bose bo biheba nkuko bamuririmbyi yabivuze bo boguma bagize gute boguma bashikamye. Ariko rero ikindi kandi nuko twumvise ngo ntitugomba kwa maduteza amakiriro ku bandi, tuzirikane yuko ku bandi turashobora gukurako ubuki ubumenyi. Ni ukuvuga ngo nkuko Zaburi bivuga ngo Imana ikishiriza mu bantu iri mwijuru kugira ngo irabe ko arabagira gute harabatahura barondera Imana. Ariko gusa rero ikintu twogira nyamukuru si uko twokwama twiteze ibyo dusiguriwe n'iki n'abandi, nuko natwe twogira uwacu umuhati ku giti cacu tukarondera kumenya ivy'Imana tukavyimenyera, kuko n'ivy'ukuri nitwirondera kumenya Imana twebwe ku giti cacu ivyo Imana izoduhishurira twebwe nyine Imana ariyo abiduhishuriye bizogorana ingene umuntu azoza kugira gute azoza kubidukuramo. Ariko namba ari byo tuzoba twahawe n'abandi umve ngo bizokoroha ko tugira gute ko tubivamo. Aho rero ntanongera ko hariho amajambo Paulo yavuze yavuzwe mu gitabo cy'ibyakozwe ntuma 17 wera ku murongo wa 10 aravuga ngo nuko bene data baca banyuruza Paulo na Sila mu ijoro baja i Beroya, maze bashitseyo binjira mu sinagogi y'abayuda. Ariko abo bari mico myiza kuruta ab'i Tesalonike kuko bakiriye ijambo ry'Imana n'umutima ukunze, basesa mu byanditswe uko bukeye ngo bamenye yuko ivyo ari ivy'ukuri. Aroshimikiye kuri umurongo wa 11 ntibari bamenye nk'abanyaTesalonika, bobo barabwirwa bagaca bagumya ivyo nyene. Mugabo kubera ko abanyaberoya mu bwenge bwabo babona yuko abantu bo bahenda na Paulo aje akigisha ibyo avuze ngo bafata imizingo nabo bagasorangura bakaraba yuko ibyo babwiwe ari iki ese abana b'Imana bo muri iki gihe natwe twoza dukoresha iyo ntumbero tukaba abantu b'iberoya, tukaba abantu b'igitabo. Namba umukozi w'Imana yatwigishije ntago bibujijwe yuko dufata igitabo natwe ngo turabe mu by'ukuri kubwo busobanuro atuba yihenze. Ego ni byiza ko twokora gutyo kuko tugomba kumenya ngo mu gihe kituri imbere buri mumwe wese agomba guhagarara ku kwizera kwiwe nta tawundi muntu agize gute nta tawundi muntu ari mwisi. Naha rero no kuvuga ngo mw'iki kiga cyo gusoma no gusobanurirwa n'ivy'ukuri barasoma ibyagezwe barabisobanurirwa neza, baza kumenya ngo bwa bundi urukundo nigo rushitsi iki nigo rushitsi byagezwe. Hari ikindi kintu naco umuntu yovuga nkuko ikigwa cyitwa ngo ugusoma no gusobanura ijambo. Mwatubwiye abari bafashije Ezra guterura ku ruhande rumwe hariho abaza barasoma bahana imbu, ku rundi ruhande hari abandi bajejwe gusobanura. No kuvuga aha gusobanura basobanura iki indimi zaravanganye buke. Abayuda b'inyamo nibaza ko ari abayuda baba mu mahanga baza kuri muri ya misi mikuru kubera ko bavukiye hariya bavuga izindi ndimi. Nk'akarorero abavuye hariya i Babuloni bavuga icyaramayiki, bashitse rero Babuloni i Yerusalemu byarabagora gutahura igiheburayo. Byabaye ngombwa rero bajya bato byaba ngombwa yuko basobanurirwa mu majambo bashobora gutahura kugira ngo batahure. Ntitubigeranye na bya bindi byo no munsi abantu bagenda mu nsengero bakavuga ngo bari ko bavugishwa indimi. Oya, aha bisobanura ngo iyo haje ururimi rutumvikana n'ururimi ruba rusanzwe ruhari kw'isi, hacaboneka abandi bantu baruzi baza gusobanurira abantu bose bari ngaho kugira ngo batahe bumvise ijambo ry'Imana. Rero abantu batahure muri za ndimi zindi tubona mu yandi mashengero. Oya, n'ururimi ruba rusanzwe ruhari hakaboneka basobanura kugira ngo Paulo yavuze ngo iyo uvuze bitumvikana ubu uko wiyubaka wowe wenyine ntacyo bifasha abandi. Yego murakoze cyane. Yego ikigwa kirangiriye ngaha, sinzi ko harakanuvise bo babongera. Oya kirakwiye. Gusa abanywanyi batwumviriza uza kumva ko hari ico akihaniwe naho tutashitse canke afutse ikibazo araza kutwandikira. Yego reka tubashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye. Ikigwa kirangiriye ngaha tubaha ikaze gukurikirana ikigwa cejo ku wa 4. Ego tugiye kurangiza n'isengesho, reka dusenge. Amen. Uhoraho Mana yacu kandi Mana ugororoka,
turakwinginze ngo nk'uko ababisirayeli biciye mu musavyi wawe Ezira wabasobanuriye ivyagizwe barabisobanukirwa kandi bagira intumwa n'agahinda mu mitima yabo, natwe data mwiza uduhe kumenya ivyagizwe vyawe kandi uduhe kubigenderamo. Hama turakwinginze ngo amajambo data mwiza waducishirijemo abayumva bubake kandi data mwiza abashe guhindura imibereho yabo. Twese hamwe tuze tugusanganire ubwo ukuza kwawe kuri bugufi mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo. Amen.